Dusubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye aherereye. Ubu mu Burundi ni ku murango kuri uyu wa kane kw'itariki ya 4 Mukakaro 2024. N'ayandi makuru rero tubazaniye mugiye gukurikiramwo ibirabana na politike. Agathon Rwasa yoba amerewe nabi muri iyi minsi, niho rero tugiye kugaruka. Byose rero mu kanya gatoyi tugiye kubagezaho inkuru simusiga kandi inkuru itanejeje abanywanyi ba CNL bakunda Agathon Rwasa, ariko kandi bikanibonekeza ko mu Burundi politike yaho ubu irimwo CNDD FDD gusa badashakamwo ubundi. Reka tubaramutse banywanyi bacu mudukurikiye muri mu Burundi imbere mu gihugu, muri mu bice bigiye bitandukanye mu bihugu bihana imbebe n'u Burundi, mutwumviriza kandi muri ku mugabane wa Afrika mu gice c'ubuseruko, c'ubumanuko, c'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abandi benshi tuzi ko badukurikira bari ku migabane ya kure, Amerika, Uburaya, Aziya na Australia hamwe n'ahandi henshi turadondaguye. Mwese rero turabakengurukira cane ko mudahwema kutwereka ko mukurikira ibiganiro n'amakuru vyacu. Bakengurukire cane rero ko abashika ibihumbi 43 bandengaho muri uyu mwanya rero bakurikira ivyo tubagezaho. Turabahaye kaze rero muri aya amakuru agezweho. Agathon Rwasa yoba yarakandamijwe n'umukuru w'inama nshingamateka. Uwo nta wundi rero ni Daniel Gerase Ndabirabe. Umukuru w'inama nshingamateka yaremereye Leopold Hakizimana kuba umurongozi w'umurwi mushasha w'abashingamateka 13 batowe mu mugambwe CNL. Mwiketi Daniel Gerase Ndabirabe rero yamurungikiye avuga ko ibiro vy'inama nshingamateka vyisunze uduce twa 52 tw'ingingo ngenderwako zigenga inama nshingamateka. Ubundi mu rwego rw'abashingamateka 18 wo ukavuga ko wemera Agathon Rwasa nk'ubarongoye, wemeza ko iyo ngingo rero yafashwe itisunze amategeko. Rero mu Rwanda kubarungikiye umukuru w'inama nshingamateka kw'igenekezo rya 19 Ruheshi 2024. Simone Bizimungu ari mu bateye umukono kuri urwo rwandiko, agasigura ko abashingamateka 13 kuri 32 ata burenganzira bari bafise bwo gufata ingingo yo gukura urongoye umurwi wabo. Kubwiwe ngo hoca haba imirwi ibiri kandi amategeko atabirekura. Umukuru w'inama nshingamateka akaba yarabishuye ashimangira ko yakurikije ingingo ngenderwako. Agace ka 52 k'izo ngingo rero akaba kerekana ko impinduka zishobora kuba mu bagize umurwi iyo hagize utanga imihoho mu murwi. Ikindi ni mu gihe hagize umunywanyi mushasha yinjira mu murwi canke hagize abashingamateka baba ku ntonde zibiri zitandukanye. Umushingamateka Paul Hakizimana we akaba afata abo 19 ko batanze imihoho mu murwi ngo kuko banze kuwinjiramo ndetse banga no kwitaba inama yatumwe ko n'urongoye umugambwe bakomokamwo. Ubwo rero nta wundi ni Nestor Girkwishaka. Ariko mu gace ka 52 k'ingingo ngenderwa ko handitse ko umushingamateka atanze imihoho mu murwi avyandika agashirako umukono. Aha rero Leopold Hakizimana agasigura ko ushobora no gutanga imihoho utavuze. Mu gace ka 50 rero bakaba bavuga ko atamushingamateka hatirwa kuja mu murwi. Kuri ivyo umushingamateka Hakizimana Leopold akabona ko kumbure ivyo babigirira iyo ari uwigenga. Yemeza ko rero iyo warungitswe n'umugambwe ukugumiza ko ijisho. Leonce Ngendakumana yahoze arongoye inama nshingamateka akemeza ko umurwi w'abashingamateka atawushobora kuwuhindura. Kubwiwe ishobora guhinduka ni ibiro vyawo, ariko abashingamateka bakaguma ari babandi. Umugambwe Codebu ukabona ko mu gihe bariko barasozera ikiringo batorewe bitari vyihuta ko bahindura umurwi n'uburongozi. Keva Nibizi arongoye Codebu ashikiriza ko ata murwi n'umwe uzovyungukiramwo, akabona ko ahubwo ko bishobora gutuma batakaza icizere ntibasubire gutorwa mu matora akurikira. Tasiye Sibomana we ni umuhinga mu bijanye n'amategeko, akongera akaba n'umunyapolitike wo mu mugambwe Yiprona, akabona ko ishingwa ry'uwo murwi ryahonyanze amategeko na cane cane itegeko rigenga ingene inama nshingamateka ikora. Akaba atangazwa nuko batayubahiriza kandi ari bo bayatora. Agasanga urubanza rwashikirijwe sentare ntahinyuzwa ku bijanye n'amatati yadutse mu mugambwe CNL rwonyarutswa kugira ngo ibintu bidadanuke.
uwo munyapolitiki kandi yanonosoye n'ibijanye n'amategeko Thacier Sibomana akavuga ko biro y'inama nshingamateka yahonyanze amategeko mu kwemeza ikorwa rya Agathon Rwasa ku burongozi bw'umurwi w'abashingamateka ba CNL kandi urubanza rukiri mu butungane. Ivyo rero akaba yanabishikirije no kuri radiyo Isanganiro inyuma y'igenwa rya Leopold Hakizimana nk'umukuru w'umurwi w'abashingamateka ba CNL mu gihe bahora barongowe na Rwasa Agathon. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Giras Ndabirabe rero akaba aherutse kwemeza neza itorwa ry'umushingamateka Leopold Hakizimana urongoye umurwi w'abashingamateka baturuka mu mugambwe CNL mu gihe rero bahora barongowe na Rwasa Agathon. Nyuma rero y'inama yabaye kuwa kane ruheshi igizwe n'abashingamateka 13 bayoboka Nestor Girukishaka umukuru w'umugambwe CNL, bakaba rero baciye bagenera Leopold Hakizimana kuba umukuru w'umurwi w'abashingamateka baturuka mu mugambwe CNL hama biremezwa n'umukuru inama nshingamateka Daniel Giras Ndabirabe. Umunyapolitiki rero akaba n'umuhinga mu bijanye n'amategeko avuga ko biro y'inama nshingamateka yahonyanze amategeko mu kwemeza umushingamateka Leopold Hakizimana nk'umukuru w'umurwi w'abashingamateka baturuka mu mugambwe CNL, akaba rero yasubiriye Agathon Rwasa. Iryo kurwa rya Agathon Rwasa Thacier Sibomana akavuga ko ritisunze amategeko, urubanza rwa CNL rukiri mu butungane rero ko biro y'inama nshingamateka ari kurindira urubanza rugacika. CNL rero ni gutyo vyoba vyifashe. Agathon Rwasa ariko arahigwa bufuni na buhoro nk'uko muvyumviriza rero umukuru w'inama nshingamateka Daniel Giras Ndabirabe akaba yaremereye Leopold Hakizimana kuba umurongozi w'umurwi mushasha w'abashingamateka 13 batowe mu mugambwe CNL. Ubwo ni ukuvuga ko muri CNL imirwi serukira uwo mugambwe mu nama nshingamateka ari 2 kugeza ubu. Hari umwe wemera Agathon Rwasa n'uwundi wemera Nestor Girukishaka ahanganye na Agathon Rwasa. Ingozi Buramatari yagejeje abanyororo 8 asanze bafungiwe ibyaha bito bito. Ni Desire Minani Buramatari w'intara ya Ngozi ariko abanyororo 8 ku muhingamo kuri wa gatatu rero akavuga ko yasavye ko barekurwa kuko yasanze bafungiwe ibyaha bito bito bitotuma baja mu gasho. Nyuma yaho rero agendeye ibohero ry'igipolisi riri ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi ryagerewe kwakira abantu 30 ariko yasanze ririmwo abagera kuri 67. Barekuwe rero bashimishijwe n'iyo ngingo ya Buramatari ariko bakanegura ko benshi muri bo bari bamaze iminsi irenga 7 babohe muri ako gasho k'igipolisi batarumvirizwa n'inyamiramabi. Nyuma rero yo kurekuza abafungwa 8 Buramatari akavuga ko hari n'ubundi yazerekurwa kuwa kane nk'uko basanze afise ingorane zo mu mutwe. Abamenyesheje ko ico gikorwa cakozwe hisunze n'imyidogo y'abanyagihugu aho bavuga ko hari aho bafungirwa ubusa canke bagafungwa bafashwe ata amategeko akurikijwe. Buramatari w'intara ya Ngozi rero akaba kandi avuga ko ico gikorwa kigiye kubandanya kuko ivyokozwe kuri uyu wa gatatu hari nk'ibice 20% vy'ihangiro yihaye. Ni ukuvuga ko rero abashika kuri 40 bategerezwa kurekurwa kuko yarekuye 8 ku munsi w'ejo. Ayo mu yandi makuru umushikiranganji wo gufatana mu nda Emery Sabushimike amenyesha ko Burundi bwakorewe rementanya kugira umurwi bagatega akazina muntu CNDH ukurwe mu kibanza wahoramwo ca stati ariko umurwi CNDH waramaze gushinga urubanza kugira ngo ushobore kurenganurwa. Ibi rero yarabishikirije kuri wa gatanu igenekerezo ya 28 ruheshi 2024 mu ntara ya Makamba. Abashikiranganji rero ba leta y'u Burundi baratanze ikiganiro ku bamenyesha amakuru ku genekerezo rya 28 ruheshi. Ico gihe rero abenegihugu n'abamenyesha amakuru n'ubundi bari bahari, abo rero bashoboye kwishura ku bibazo bimwe bimwe biraba igihugu mu gihe ishura ku bibazo by'abamenyesha amakuru. Umushikiranganji wo gufatana mu nda Emery Sabushimike yabajijwe ikibazo cerekeye agateka kazira muntu mu Burundi cerekeye ahanini umurwi bagatega akazina muntu CNDH uheruka gukurwa mu kibanza wahoramwo bita stati A. Ibi rero bigatuma umurwi CNDH utakaza ijambo mu manama mpuzamakungu y'agateka kazina muntu. Umushikiranganji Emery Sabushimike akaba yaravuze ko Burundi bwakorewe rementanya kugira ngo
bacafuze umurwi CNDH warituye rero inzego zibijejwe kugira ngo ushobore gutunganirizwa. Yagize ati umurwi CNDH ukora neza cane kandi mu bwigenge nta ngeri, ni umurwi w'akarorero muri Afurika mbere maze gutumwa ko mu bihugu bitandukanye nko muri Cameroon, Gabon, Central Africa kugira rero uje gukarihiriza ubwenge imirwi yo muri ivyo bihugu. Vyumvikana rero ko CNDH ari umurwi wigenga koko. Kubona ngo CNDH yarakuwe kuri stati A ngo harabayeho irementanya ryama rikorerwa Burundi, ariko umurwi CNDH rero waramaze gushinga urubanza kugira ngo ushobore gutunganirizwa. Urwego mpuzamakungu ruraba ivy'agateka kazina muntu rukaba ruheruka gusubiza umurwi CNDH mu kibanza bita stati B, ni mu gihe rero wahora mu kibanza c'iteka wahoramo bita stati A. Eza rero bigatuma umurwi CNDH utakaza icizere mu makungu. Yandi makuru rero ari naho tugiye guhereza bamwe mu baba mu gisagara ca Bujumbura basaba abarongoye imigambwe gushira imbere imigambi yotuma Abarundi bava mu bukene, bakabona ko rero bokwirinda inyigisho zo gutyozanya ahubwo zibe iz'amahoro no kunywanisha. Kubwabo rero ngo vyotuma atandyana ziba mu matora yimirije, bakemeza rero ko hageze ngo amatora n'imigambwe bakunda gucanamwo bakanakoresha n'urwaruka ku nyungu zabo, bakabona ko rero inyungu z'igihugu zizoshirwa imbere. Barabishikirije mu gihe umwaka Burundi uzotunganya amatora y'abashinga amateka, abakenguza amateka n'abajenama b'amakomine. Umugambwe Sahwanya Frodebu bo bagaruka ku kungena urubuga rwa politike rwifashe muri kino gihe imbere y'amatora. Cegera c'umukuru wabo kabamenyesha ko hari abajejwe intwaro bankira imigambwe itavuga rumwe n'uburi ku butegetsi gukora. Phineas Ndigaba amenyesha ko ku mutumba Buseruko muri komine Mugena mu ntara ya Cibitoke bankiwe gushinga ibendera. Mu Rumonge rero no mu Kayanza naho amabendera yaribwe. Akaba yongera ko rero hari n'imvugo zitabereye zibuza ukwishira n'ukwizana kw'abanywanyi b'imigambwe ku rugero rumwe. Agashima ariko ko hari n'abandi baryorohereza, agasaba rero ko boreka imigambwe igashigikira abanywanyi bayo kugira rero izohiganishe imigambi. Tubakengurukire cane ko mukurikira ibiganiro n'amakuru vy'imbonesha kure Hejuru TV. Ntuze gucikwa n'ayandi tuza kukugezaho mu masaha ari imbere. Iyi ni imbonesha kure Hejuru TV nkuko mejije kubivuga. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira ngo nabo badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Imana ibahezagire.